kukuramutsa wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure ya nyari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV no dushikiriza amakuru atandukanye avanye mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, gisata kindero, gisata cy'inkino, gisata cy'umutekano, ibintu byose bitandukanye, maze amakuru akabashikira ku gihe nk'uko tuba twabakoreye amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero tudatevye tubagezeho ano makuru, tubagezeho mfunyapfunyi z'aya makuru. Mu Burundi bamwe mu batunze amatongo bavuga ko hari amakori yinyegeje inyuma y'igikorwa cyo gukingira impapuro ndangamatongo. Mu yandi makuru tuzaza kubabwira ko muri Butanyerera uramatari abandanya kugendera amazone y'intara, arabandanya kuyagendera ajanywe n'iki, turaza gushikiriza kuri aya makuru ku buryo bw'idonido. Reka rero mbere ko tuja mu buryo bw'idonido nisabire we gutari wafyonda subscribe cyangwa se sabone bivanye n'urimo koresha kuri YouTube kugira ufyondeko maze amakuru agushikire kugihe. Naho rero reka tudatevye tubashikiriza no makuru ku buryo bw'idonido. Mu Burundi bamwe mu batunze amatongo bavuga ko hari amakori yinyegeje inyuma y'igikorwa co gukingira impapuro ndangamatongo. Bujumbura kwa 22/2026 leta y'u Burundi yaratanguje igikorwa co gukingira impapuro ndangatongo kijanye n'amafaranga asabwa mu kuzironka. Ingingo yatanguye gutera impari n'ivyiyumviro bitandukanye mu bafise amatongo hirya no hino mu gihugu. Mu rwandiko rwashizweko umukono wa 17/2026 umuyobozi w'ibijanye n'igisata kijejwe gutanga impapuro ndangatongo n'igicapo c'umutungo y'igihugu Salomon Niyigira yamenyesheje ishigwa mu ngiro ry'ico gikorwa hisunzwe amafaranga y'Leta y'u Burundi itegekanya gukoresha muri uwo mwaka wo muri 2025-2026. Itangazo rivuga ko kuwa 30 Ndamukiza 2026 ariyo tariki ntarengwa yo gutanga impapuro ndangatongo kugira hatangwe amafaranga ajanye no kuronka impapuro z'ubutaka zikingiwe. Igikorwa cyo kwakira no gutunganya amadosiye kizokorerwa mu bibanza bitandukanye mu gihugu harimwo Ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi, Gitega umugwa mukuru wa politike, Makamba umugwa mukuru w'intara ya Burunga mu bumanuko, hamwe na Ngozi umugwa mukuru w'intara ya Butanyerera mu buraruko. Kugira umuntu ategure dosiye yiwe asabwa gutanga inyandiko zitandukanye harimwo n'impapuro z'ubutaka z'ukuri ziri kumwe n'ifotokopi, urupapuro ruteweko umukono na noteri mu gihe ari watumwe, nimero ndangamudandaza ku bantu bataboneka, hamwe na kopi y'akarangamuntu canke y'igitabo c'inzira. Ku rubuga iyo ngingo ntiyashimishije bose. Bamwe mu batunze impapuro ndangatongo bavuga ko ikiringo catanzwe ari kigufi cane ugereranije n'igitigiri kinini
w'abatarashobora kuronka impapuro zabo canke gutunganya ibibazo bafise vy'ubutaka. Abandi babona ko harimwo n'uburyo bwo kugomba guhana abatazoshobora kubahiriza ikiringo catanzwe. Hari n'ababona ko ico gikorwa kiri mu mugambi wo kurondera uburyo bwinshi bw'amafaranga leta izokoresha muri uwo mwaka w'amafaranga. Ni umuzigo wiyongereye ku banyagihugu. Ni kumwe mu bafise itongo agaragaza amakenga. Kugeza ubu haracariho ibibazo bitari bike mu bijanye n'ingene ico gikorwa kizoshigwa mu ngiro. Abafise impapuro ndangatongo barindiriye ko ico gikorwa gitangura nk'uko biteganijwe kuva kuwa 23 Ntwarante 2026 kugira baronke insiguro zitomoye kuri iryo hinduka rishobora kugira ingaruka nini mu gisata c'amatongo mu Burundi. Naho mu yandi makuru ngo twabashikirije mu mfunyapfunyiza y'amakuru muri Butanyerera, Buramatari abandanya kugendera amazone yose y'intara. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 23 Ntwarante 2026 Vigita Segasago Buramatari w'intara ya Butanyerera yagendeye amazone ya Cindonyi, Giheta na Nyamugari yo muri komine Kiremba. Intumbero y'izo ngendo ni ukwegera indongozi zo mu nzego zose kuva ku mazone gushika ku rwego rw'inzu 10 kugira hahabwe insiguro zerekeye amabanga bajejwe no kubakomeza mu bijanye n'intwaro ibereye, amahoro ndetse n'umutekano. Mumenya ko izo ngendo ziriko zirafasha gukomeza ubuyobozi bwo hasi no gutuma imigambi ya leta ishika ku banyagihugu bose. Rero nguko uko vyifashe. Aya niyo makuru twagira tubashikirize none. Dushimira wewe dahema kubana natwe makuru n'ibiganiro tubashikiriza n'insi yose, kandi rwose niteka n'umunezero ntangere kuba tugufise. Reka rero ko tutatanguranye tumwibutse zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibanda ko. Muri aya makuru twabariye ko abanyagihugu cane cane abatunze amatongo bariko baribaza ko bafise ibibazo bitandukanye bijanye n'igikorwa kiriko kirakorwa cyo gukingira amatongo yabo, ndetse ko n'ikiringo bahawe kitohagije. Naho mu yandi makuru twabariye ko mu ntara ya Butanyerera Buramatari arongoye iyi ntara abandanya igikorwa cyo kugera amazone yose aho yageze muri Cindonyi n'ahandi kugira yegere abayobozi ni gushika kuyoboye canke se urongoye ingo 10 kugira rero service canke se ibikorwa vya leta birushe ko gushikira abaturage bose. Rero niyo makuru twari tubafisiye none. Reka tubashimire, ariko kuri wowe utari wafyonda subscribe canke se sabone bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube, icyo utegerezwa no gufyonda ko kugira amakuru ajya gushikira kugi na wewe utari wafyonda partage canke se share. Ni ivy'agaciro cane kugira banye bawe bamenye ibibera kuri Isange TV. Abakunda cyane mugira amahoro y'Imana.